nibyo nk'uko mubizi mu bibazo nka biriya twahuye mu gihe cy'intambara mbere yuko duhunga twahuye n'ibibazo byinshi ariko abakenyezi bo babonye ibibazo bikomeye kurusha abantu b'abagabo harimo n'icyo uvuze cy'ihohoterwa byabaye mu gihugu nka hose cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura. Abo rero abakenyezi bashoboye guhunga gukiza amagara bagashika ngaha baje barusha bamerewe nabi cyane, hanyuma ubwa mbere ntivyamenyekana mu nyuma baramenyekana amaze kubitwa impunzi, bararonse ubufasha butari buke nk'uko muhejeje kuvyumva mu nama twarimwe. Hanyuma ubwa mbere baratinya kubivuga, mu nyuma barabivuga barushikiriza hajya bavuga ngo uje gukira ingwara arayirata. Ingwara rero barayivuze iratora inyishu. Ubu rero aho bigeze benshi bararonse imiti, bararonse ubufasha, barabumvirije ababijejwe, barabagira inama, barabaha n'inyishu ibibazo bimwe mwarafize, ku buryo aho ibintu bigeze ubu turashima, bageze ku ntambwe nziza, bariko baravyumva biyakira ngaho nk'uko babivuga, barabonye ko ari abantu mu bandi, ubu ntibacihebuye. Rero dufite icyizere ko ivyo bibazo bagize bigenda birahera buke buke. Murabona bariko barabikora n'abantu bafisemwo uburambe, n'abantu bashobora kubafasha kandi biyemeje yuko twese twemeza yuko tuzoguma tubakurikirana, hanyuma tukabona yuko vyose kumbure n'ibidaheze cyane biheza bikazohera buhoro buhoro. Hari n'abandi bashobora kugira amahirwe yo kuja hanze, bobo amatwa dusumira turumva yuko murazi yuko ubuvuzi bwo hanze bukomeye, bakize neza, bameze neza, batubwira inkuru. Rero muri rusangi byifashe gutyo. Murakoze. Hanyuma uko tubizi ico ni kibi iyo umuntu agikorewe kitamworohera guserura kuvuga, kuko kizana ubundi busembwa hiyo umuntu akamubona uko atari, abantu bakabifata ukundi ntibimworohereye guserura. Amakuru ashoboka kuba muno munsi abantu babona nayo bashoboye kubivuga, bakagira umwete, bakumva yuko bagomba kubivuga kugira babikire. Ariko hari n'abandi bashobora kuba barabikuye n'ibyo bibazo bakaba batararonka iyo courage ingene bashobora kubiserura hanyuma ngo bakire nk'abandi. Ni yihe mpanuro mwotanga ku muntu wese umukenyezi ashobora kuba yarahuye n'ibyo bibazo, yaba washoboye kubiserura cyangwa utabishoboye kubiserura, ariko akaba uno munsi bikiri ikibazo, uno munsi ariyo mpamvu uno munsi iyo kampanye yabaye? Nk'uko bivuze ntivyoroshe burya cyane cyane mu mico y'ikirundi kugira uvuga ivyakubaye ko nk'ivyo bijanye n'ihohoterwa cyane cyane rifatiye ku gitsina, biri mu mico ni benshi babinyegeza ku mvo zitandukanye. Nk'uko mwumvise abagiye barabivuga, hari aho bivuga bikaguteranya n'umuryango iyo ugize Imana mukaba mukiri kumwe mwese, hari aho bivuga n'abagenzi bawe bakagufata nk'umuhemu kandi bitakuvuye ko. Hari n'abandi rero nk'uko nabivuze ubwa mbere bahavuye bariyakira bivanye n'ingene abantu bagiye barabegera bakabahanura, bakababwira n'ingaruka nziza yabyo. Rero nk'uko mubivuze ubu intambwe irikiraboneka, kandi nabo nyene bariko barabibona nk'uko mwabibonye ko uje gukira ingwara yirata. Kuyirata rero ni wo muti, kandi iyo umwe agize amahirwe akabivuga akagira mitende acabwira n'abandi, abo bandi nabo bakaboneraho akaryo ko kubivuga. Kuko kandi murabona abantu benshi bahuye n'ivyo bibazo harimo n'abantu baciye ubwenge, arabona ko umuti mukuru ari kubisohora. Murabonye niyo tuganiriye nabo bagenda bishimye, bagenda baruhutse mu mutima. Ni nka buryo ugiye kuvugana n'umuganga mwiza akakwakira neza atakurya umutima, utangura kugira mitende. Rero nkuko mwumvise twabibemereye twese ni kubaguma impande, baguma icyo cyizere.